Kaze mu kiganiro intwaro nziza mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru co mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Mu rukurikirane rw'ibiganiro tubashikiriza ku bijanye n'intara ya Muramvya, uyu munsi tubashikiriza ibijanye n'ingene iyo ntara yashize mu ngiro ingingo yafashwe na leta yo kubomora inyubakwa zose zari zubatswe hatisunzwe amategeko mu gihugu cose. Intara ya Muramvya ngo yabaye iya mbere mu gushira mu ngiro uwo mugambi wa leta. Igisata co kumenyesha amakuru co mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bakaba baragendeye iyo ntara, aho basanze na cane cane muri komine Rutegama abenegihugu baratahuye kandi bakenguruka iyo ngingo ya leta yo kubomora inyubakwa zari zubatswe hatisunzwe amategeko. Buramatari w'intara ya Muramvya atabenegihugu babaye abambere batahura uwo mugambi, baraheza bo nyene baribomorera atabajejwe intwaro canke umutekano baba hasi. Ngo bahavuye bubaka inyubakwa zikomeye, n'abatagize aho basigarana ngo bararonkejwe ahandi bubaka. Ngaha mu ntara nziza ya Muramvya gihe hatanguye umugambi w'igihugu wo kwigiza inyuma inyubako zari zubatswe hafi y'amabarabara zitisunza amategeko, intara ya Muramvya twagiye mu bambere bashize mu ngiro uwo mugambi, na cyane cyane ko mubona ko twari dufise n'amabarabara abiri makuru y'igihugu aca ngaha mu ntara ya Muramvya, ibarabara rya mbere ry'igihugu n'ibarabara rya kabiri ry'igihugu. Rero abene gihugu naho nyene ubuhinga twakoresheje kwabaye ukuwumvisha ineza y'ico gikorwa, ku buryo ari nabo rero banavyikoreye. Nta muntu, nta mupolisi, nta ujeje intwaro yigeze agenda kuri izo nyubako zitari zisunze amategeko ngo ariko arazibomora cyangwa ariko arazigiza inyuma. Bonyene abene gihugu tumaze kubategura neza mu mitima nibo bazigirije inyuma. Rero mu nyuma icaciye gikorwa aho twabonye bishoboka, mwe nabo bene gihugu twarabafashije kugira ngo bashobore guca baronka izindi nyubako mu bindi bibanza, ndetse tuca turahamagara bajya bajejwe igisata c'inyubako ku rwego rw'intara, barabatunganiriza novuga amaplan meza, barubaka. Muzogenda muzobisanga nko ku isoko yo mu Gasange mu Rutegama, muzohabona inyubako zitari nke zamwe nabo bantu bari baratakaje baciye batakaza ibibanza muri ubwo buryo. Muzobonaho bashoboye gutunganya inyubako nziza cyane uno munsi, amazo y'idandarizo meza cyane, kandi uno munsi bose barakenguruka ico gikorwa. Kandi carakozwe mu isoko yo mu Gatabo, aho bahamagariye ababona yuko batakaje mwene ivyo bibanza guca bubaka ibibanza by'idandarizo mu isoko yo mu Gatabo. Kandi byarakozwe, ariko aho byakoretse neza cyane tuvuga tuti bafise no munsi amazu meza, amazu novuga vraiment tworata, ni ku isoko yo mu Gasange muri komine ya Rutegama. Uno munsi rero ngaha mu ntara Muramvya nta mwidogo uhari kuri bajya bigije inyuma inyubako zitari zisunze amategeko, kuko ahubwo basanze bwa bundi zijya nyubako zitari zisunze amategeko zari zicafuza novuga ishusho y'igisagara, ishusho y'intara ya Muramvya. Uno munsi baravuga bati nukuri uno munsi harabona neza, bakabona yuko hameze neza, kandi n'abaciye basubira kubaka baciye basanura neza, baca bubaka ibintu novuga vyiza kandi bizima. Rero no munsi kuri ivyo vy'inyubako intambwe duteko nuku hajya habwe zijya nyubako zitari zisunza amategeko, tuko dusaba abene gihugu yuko bategura neza kugira ngo hase neza.
nka hose novuga ko hasa neza, ariko hariho uduce tumwe tumwe tukibwirizwa guhimiriza bene igihugu kugira ngo bakore neza, ku buryo mu minsi iza n'umuntu azoca nikanda yuko hari inyubako yavuye. Muri komine Rutegama mu ntango ngo ntivyari vyoroshe, ariko bamaze gusigurirwa neza baratahuye, baraheza baribomorera bo nyene. Ababomoye ntihagire ikibanza basigarana, ngo baraberetse ahandi bubaka ata mwana n'ikinono. Mu ntango iyo ngingo igifatwa ntivyari vyoroshe, ariko kuko ingingo yafashwe igafatwa n'inzego zibishinzwe, iba ibereye kuko iba ifise intumbero yo kuzana iterambere ry'umwenegihugu, naho umwenegihugu nkumbure adashoka bibona. Rero igifatwa mu ntango naho nyene twabanje kugishisha amatangazo mu masengero n'amashengero, turanagirisha inama abegwa n'ico kibazo bubatse ku nkombe z'ibarabara hirya no hino. Bamaze kuvyumva rero turafata umunsi wo kutanguza ico gikorwa novuga nk'isekeza. Ndishikira ku rubuga turi kumwe na komiseri yara hari w'igipolisi n'abapolisi n'abandi bo mu ntwaro, turagerageza turatanguza ico gikorwa turavye ibipimo twasabwa, tugashirako ibimenyetso, hama turatanguza igikorwa. Hama mu nyuma aho twasize ibimenyetso, kuvuga ko uwakozwe ko niyo ngingo wenyene niwe yibomorera, ko yarabona ko atakundi. Kandi mu nyuma barabikengurutse gose, bamaze kubona ingene haboneka, ingene hasa, bagaca banubaka na vyiza mbere gusumba. Gushika ubu nta muntu yidoga, ahubwo barabikenguruka. Ngiye kuraba abanyagihugu bakozwe ko niyo ngingo, kuko twebwe murabona turafise igice kinini gicamwo iri barabara ry'ikaburimbi nimero ya 2, dufate aho duhana urubibe na Kiganda naho duhana urubibe na Giheta, twari twagize liste y'abantu barenga 240 donc bateza gukorwa ko niyo ngingo. Ariko muri abo rero benshi bari bafise isaganirizo, bakuye ko nk'ibaraza canke uruhande rutoyi, barasigarana twubahije zya metero 6 barasigarana aho bashobora gukorera. Hariho rero n'abandi bari bubatse mu nkombe z'ibarabara, abo oye rero dukurikiye zya metero baca bategerezwa kubaho burundu, bakabaho burundu. Muri abo rero bavuyeho burundu, muri abo 200 barenga na 100 twasigaranye 43. Abo rero 43 nibo intwaro muri komine ifatikanije n'inama mpanuzwa jambo ya komine twabiyumvira ko, turaheza rero turaraba ahasanzwe hari soko yuko twobaronsa ikibanza bashobora gukoreramo. Iyo ngingo nkuko yashitse n'ahandi n'iwacu yarahashitse, hama imbere yuko mu kuyishira mu ngiro harabanje amanama amenshi atandukanye. Izagiriye inama za mbere zabaye ku baserukira abadandaza. Baserukira abadandaza baramenyeshwa iyo ngingo, baranateguzwa. Hama mu nyuma haraba inama y'abadandaza bose bahamagawe, begwa bose bari kwiri barabara rikuru, baramenyeshwa iyo ngingo, baranahabwa n'umwanya wo kwitegura. Hama harateba haragera rero ikiringo cyuko bigize inyuma, barabashirira ko ibimenyetso, babereka umwe wese ahategerezwa kugeza. Hama rero ya ngingo mu kuja mu ngiro rero umwe wese mu kiringo bahawe baciye bishirira mu ngiro iyo ngingo, barazibomorera bo nyene. Umwe wese yaribomorera, ntawe komine yabomoreye. Bamaze kubomora, bivanye n'izo nama zagiye ziraba imbere yuko umugambi uja mu ngiro no mu nyuma, kuko bagume intwaro ivuga musitanteri agirisha inama zitandukanye babadandaza nyene begwa n'iyo ngingo. Niho bamutuye ikibazo ati mugabo naho tubomora hariho bamwe
bafise ako basigarana, ati mugabo hariho n'abandi baca bataha burundu. Musitanteri aragira ati ico nico tereka tuzokivugana n'inama ya komine hama turabe icokorwa kwabo bantu babuze isaganirizo. Arakijana mu nama ya komine, baca baragira bati nta mwana n'ikinono uwabuze ahaja n'abiwacu, tereka tuce turaba hajya ku isoko turabe akabanza umwe wese twomuha muri abo babuze isaganirizo. Inama ya komine ikigenda mbere ishizeho komisiyo iraba umuntu yabuze isaganirizo n'uwugifise ahakorera, kandi nyabadandaza nyene nibo batwereka ati naka aracafise ahasegenereza uwundi nawe yabuze. Kuko muri nyakomisiyo harimwo abaserukira abadandaza, abari mu nama ya komine na twebwe nk'abajejwe iterambere rya komine twari muri iyo komisiyo. Duca dukorana rero nabo badandaza kuko nibo baba banazinanye gusumba twebwe, baca baza baratwereka ufise aho yigize inyuma n'uwahabuze. Mwabo bahabuze rero nibo twaciye duha bino bibanza. Hama mu nama ya komine baca baragira ati kugira ntibubake ubuzu bwa nyakatsi na bugiye isoko mu nyuma izotegerezwa kuzokubakwa kijambere, ati rondera mubagirire igicapo bubaka inzu zimeze cyo kimwe kandi zikomeye. Twaciye rero tubagirira igicapo, iki cakozwe n'abahinga ba komine, turayicapa hama turayishikiriza abaserukiranya abadandaza barose hano, baca baza rero bashira mu ngiro bubaka inzu ijanye n'igicapo bacapiwe arico ciki mubona. Ibintu twe twarabikoze mu mwumvikano w'abantu, mugabo benshi ntibavyakira neza, bagira ngo kumbure hari akabonero, ariko babonye duhereye ku murunga atanumwe dusimba, naho yabande twaramubira tuti we igize inyuma we nturimwo. Hanyuma bose babona rero bwa bundi ko bikaze, barabona yuko twarashira ku bimenyetso tukazandikaho tuti mu minsi tuguhaye iminsi utegerezwa kuyikura. Hanyuma rero wigize inyuma, adafise wigize inyuma rero niwamubona bizi inzu bace baronka ibibanza ngaha ko batagira isaganirizo. Twahaye urabona hariho abantu bifise bashobora kuba barubatse amazu imiryango myinshi bagaca bapangisha abantu. Abo bantu rero twaraba ngo nuko afite imiryango myinshi, twaca ujya nyene yatanga amahera ya taxi muri komine ujya yamupangiye, nubo rero benshi baca baronka ngaha bagaca baronka badandariza kubera bafise imitahe. Mugo wundi nawe ntibamwibagiranye n'amazu, nawe baca bamuha umuryango umwe nko baraziga ngaha umuryango umwe ngaha. Aha hari hasanzwe ni muri leta. Hanyuma rero nyakubahwa musanteri yaragerageje aramenyesha baramatari barafashanya, imbere n'umukuru w'igihugu byaramunamushikiriye yaranaryoheye biramuryohera cyane. Musanteri acaraza arabereka arapima. Hanyuma rero kandi batora neza, nta nkundi yahaba, bagira bijya byatombora utombore bakandika amanimero bagaca batombora. Hanyuma aca bava baje inama barubaka, muga na leta yarabafashije muri bimwe. Bisanzwe batanguye kubyakira nabi kubera babomorewe, kandi ngugu tuje abakwambuye urabona babanje guhagarika kudandaza nabujya bazubaka, ariko barahava barabona bati mbere ubu twitanguye n'ivyo vyiza. Ure baranezerewe cyane kubona baratewe agateka kuronka ibibanza nka kandi ntibarabira ngo naka n'umunyarutegama oya nabava hakurya ya Rutegama bararonka kubera basanzwe badandariza ngaha. Bavyakira neza cyane kandi biri nakamaro ko baratanga amahera muri komine karonka akarusho. Abo bakozwe ko niyo ngingo yo kubomora inyubakwa zubatswe hatisunzwe amategeko nabo baratubwiye ingene bakiriye iyo ngingo. Twe twarashimye ingingo leta mvyeyi yafashe, kuko amazu yacu twaranje turamera nk'abababaye, mugabo utwitegereje turabona ko kabisa turi mwibarabara. Icyo nshimira leta mvyeyi nuko batatuhohoteye, baraduteguje, baraduha iminsi yo kwitegura, mbere nushaka umuntu wese niwe yibomorera barakwereka aho wogeze. Jewe ndi mu bantu babomorewe nibomoreye hose acaragenda nta nagato yanasigaranye, kuko nari negamira uruhande rwa komine. Rero ngashimira nyakubahwa musitanteri wacu yaciye
abona ingene bo tugirira imigambi bakaturondera utubanza ahandi hantu batanze ibibanza bataravye ngo nakafise ibicanke batunze uku oya yaba umukene ya n'ubacuruza kayi bahera ku murongo bataravye ngo uyu canke uyu bakaduha hangana. Rero na jewe ndi muri abo mugabo batarubaka ariko harasiga ibibanza biriho. Umuvyeyi wacu Mstanteri araturindira tumwe wese arondere yubake. Rero twoshima rero ko boshika badushigikira kugira ngo umuntu yibana kubaka biragora abana hari n'abatangwa hari biriko birananira kugira ngo baturindire ko twe tubanza batuduhaye umuntu wese turabe muri iri ciko twokwisuganya kugira ngo umuntu ahashire akazi muri ako kabanza bamuhaye. Nkaba nkengurukiye nyakubahwa Mstanteri wacu kuko twari kwangara urabona nkagenda curuza utuntu tw'uduzi impuzu z'abakenyezi kuyerereza akazigo ku mutwe no mu isoko cyari kibazo kitoroshe. None rero mu by'ukuri baradutunganirije kandi nyakubahwa Mstanteri wacu nta muntu yo kwidoga ngo jewe ikibanza nahawe ngo barakinyatse oya aguma twinginga uko buko bwize kugira ngo umuntu wese yisuganye arabe yuko yo kubaka ukabanza. None rero ashimiye namwe ko bamenyesha makuru mwatugendeye kugira mubona ibintu bigeze tohanura n'abandi bose babomoroye hirya no hino kuko hari abantu bengo byateye ingwara baguma bidoga si ni itegeko rero ntirabumwe riba itegeko ry'igihugu. Hanyuma rero mu mwanya w'unyu umuntu yarira urabona hariko atera imbere urabona ko ari heza mu kandi kanya gatoya umuntu azoba twenga nezere kuko bace batwere kandi twubaka. Cyo nashimye komine Tegama yatwitayeho cyane mu mirimo yo kudandaza twahakoreye twitayeho twarakora imirimo hama birahinduka maze guhinduka bagiye babitumenyesha babitubwira tubujya naho muri ko murakorera ngaho ti umwanya n'umwanya murashobora kuhava muraza muraba umuntu adandaje dukeyi araba akoyo kicikisha ko kugira ngo zarondera kandi kantu azo barakoreramwo turavyumva tugiye turavyumva turabibamwo turatinda ashika ico gihe kigeze twayimwe neza nkuko bari babitwigishije turabomora tubomoye abatari bafise aho baja haje tudutekera mu mifuko turatujana mu isoko tujaye mu isoko hama turatinda turarondera n'ahandi hantu tuba turahagarara izi saha rero bace baduha ngaha baduhaye urabona ko twubatse bamwe bwa nubwo twubatse mutasi ko twari tuwufise neza twarahejeje turaronka neza ngo twoheraheza amwe dukoreremo. Ico ndabashimira nuko batwibaye hagufiya ngo duhanura ukuntu two kwigenza bivanye n'ico kintu cari gihindutse cyo kutubomorera ico dufashijemo cyane ico tubashimira batubaye hagufi baduhaye amatike mu wese yatora akanomero kabakonyene nta muntu yaguhindurira. Ndashimira Mstanteri nkuko atarabye tijewe ababuze ngaha bo muri komine yanje n'abandi bava mu yindi komine ngo baruhe kandi nabo muri komine yiwe batarose. Ico ndamushimira nuko atarabye nkunzi yavuze ati abari kwakora imirimo ngaha bose nibubahirizwe baruhe mu bandi. Ico ndamushimira. Leta niyo ntohoteye ahubwo yatweretse ibintu vyiza ubu turiko turaraba umuntu ntashobora gusimba mwibara ngo bace bamugonga kuba haragutse. Ico nico dushimira leta. Bwanje numva ko leta itaduhohoteye kuko nubwo twari dusanze tuhakorera si ryambere hari haciye imyaka myinshi babitubwira yuko twubatse muri leta haraciye imyaka babitubwira tukabona umwaka bakatubwira ko tuzobomora gusa tukabifata nk'ahari gihuha gusa abahaguze imbere baravuga yuko ngo n'indishizo hoba haha ntarigeze kurihwa. Rero twe ku bwacu kumva zuko
twabonye twabomoye twese nta muntu twavuga ko barenganije, umwe wese umubanyi nawe mwese baciye umurongo waho ugarukiriza hangana. Kubw'iyo mforo twarabonye yuko ata muntu barenganije, kandi ikindi igihe inzu zari zicubaka zifatanye n'ibarabara haraba amasanganya ku bwinshi, kuko uvuye mu muryango w'inzu wasohokera mu ibarabara gusa ubu harasigaye, hariho abantu baca, hariho naho imiduga irenganira. Kubw'iyo mpamvu twe turabona yuko leta itaturenganije, ahubwo yakoze igikorwa ciza, nubwo vyatubabaje tukibibona batweretse ko tuzobomora, ariko mu nyuma twarabonye ko hari kumvo z'iterambere ry'igihugu. ngo komine Rutegama yobera akarorero ayandi makomine, haba ku bajejwe intwaro canke ku bene gihugu, kugira ngo batahure neza ko ingingo zifatwa na leta ari ku neza y'umwene gihugu. Abo mu zindi komine nabo nyene barashobora gufatira akarorero kuri komine y'iwacu ya Rutegama, kuko turavye uwabuze isagenerezo wese aho yungururiza na burya mu migambi ya leta ari uko umunyagihugu wese arondera uburyo bwo kwiteza imbere, agateza imbere n'abandi. Uwabuze uwari afise mu mutwe uwo mugambi w'uko yiteza imbere bigakunda agaha n'akazi n'abandi, ntawe twigije inyuma. Uwabuze aho yigize inyuma ngo aronka akasigarana akoreramwo, twaciye tufata iyo ngingo y'uko tubaha ngaha mu isoko kugira ngo umugambi wabo ntuhagarare, babandanye biteza imbere. Rero n'ayandi makomine yofatira akarorero ngaho nyene, nabo abo babonye batarosa aho babandaniriza imigambi yabo, nabo nyene bakabaha kugira ngo iterambere ribandanye. No hantu bako bakwiye kwikuramwo ibintu byo kwidodomba, kuko leta nta kintu ishobora kugira itabona ko twenyine twarabona yuko n'imodoka ije tukabona kumengo yo dusanga mu nzu aho turi, mugabo kubera twari twarahubatse twabona kumengo ni wacu, mugabo iterambere rije none hari wogwanya umugambi wo kuhagurira barakugira ngo habone. Twe twabona abo bidoga nabone bakwiye kudufatira kwa karorero, baze barabe muri komine Rutagama ingene twavyubahirije. Mu kurangiza bahamagarira abene gihugu bazoba bakeneye kubaka na cane cane hafi y'amabarabara ko bokwitura ababijejwe bagaheza bakabereka uko bikwiye kugenda, ntihagire usubira kubaka atisunza amategeko. Abene gihugu turongoye muri komine Rutegama n'abene gihugu bagamburuka dukengurukira, kuko baratahura cyane, ntibatugoye baravyumvise, naho nkumbure ico gihe byashitse umuntu cari gikorwa umuntu ataba yiteguriye ngo avuge ngo ndafise amafaranga niteguriye, ariko baragerageje buke barashobora gusubiza mu buryo ibintu. Ico twobasaba rero nuko na ntaryo nk'igihe cyo kubakana cyane cyane nko kuri aya mabarabara makuru boza, kuko muri komine turafise abahinga, turafise mu engineer communal n'abandi muri vy'intunganya amatongo. Hagize nk'ushaka kubaka yoza akabaza kugira ngo atangure kubaka, ababijejwe bamuhaye uruhusha kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ntazosubire kubomora. Kubijanye n'igikorwa twakoze cyo gufasha abene gihugu batakaje inyubako muri wa mugambi wo kugiza inyubako zitusunze amategeko, no kubandanya ubwa mbere abajejwe intwaro dufasha abo bene gihugu aho baronse ibibanza, kuko nabo nyine usanga bavyifitiye, kugira ngo tukabafasha kugira ngo bubake uno munsi bubake neza, ariko kandi ntibongere kugwa mu ikosa ryo kubaka ahantu amategeko atabibari kurira. Nico novuga yuko cokogwa mu ntumbero yuko ejo ibyo umwene gihugu ariko arubaka uno munsi ejo tutokongera kubona bisambutse, kuko novuga yuko
n'igihugu kirahahombera n'umwe n'igihugu akahahombera. Dukeneye rero no munsi gukora ibirama vyisunze amategeko. Turafise abahinga batandukanye mu bijanye n'ivy'inyubako ku buryo rero uno munsi twebwe nga mu ntara ya Muramvya turarikaniye cyane kugira ngo abene igihugu ivyo bakora vyose tube twabagiye imbere ku buryo rero ejo atawukwicuza ngo yakoze ikintu kitisunza amategeko. Ivyo twabayemwo twarabibayemwo, ariko no munsi twifuza yuko ibintu bitonda ku murongo. Aha ni ikiganiro kirangiriye naho ubutaha. Gahugu kanje keza nakunze kama kumutima uri gatoyu ufise ubutore bene intwaro y'intwari urambimbara ntaco no guhangwifurije vyinshi murambusagarare waribarutse imvura nyazo ziharanira amajambere